Muhorana umukama inkuru nziza ya Yezu Kristu yanditswe na Luka. Umunsi umwe Yezu yariko arasenga, ahejeje umwe mu bigishwa biwe aramubarira ati: Mukama, twigishe gusenga nk'uko Yohani Batista yavyigishije abigishwa biwe. Yezu nawe arababarira ati: nimwasenga muravuga muti, dawe, izina ryawe nirinahazwe, ubwami bwawe nibuze, duhe iminsi yose ivyo kurya bidukwiye, uturekurire ibicumuro vyacu nk'uko natwe turekuriye abadufitiye umwenda bose, kandi ntuturekure ngo dutsindwe n'inyosha mbi. Araheza arababwira ati: muri mwebwe uwoba afise umugenzi hanyuma akaja iwe mw'ijoro akamubwira ati: mugenzi, ngurana imikate 5 kuko iwanje ndahariwe n'umugenzi avuye ku nzira, kandi singira ico ndamuzimana. Nawe uwari mu nzu akamwishura ati: ntaco ngora, namaze kugarira, kandi twe n'abana twamaze kuryama, sishobora kuvyuka ngo ndaguhe iyo mikate. Uwo muntu yoshishikara gukomanga. Ndababwiye nti, naho atovyuka ngo amuhe kuko ari umugenzi, yovyuka akamuha ivyo akeneye vyose kuko ariko aramugora. Nanje ndababariye nti, nimusabe muzohabwa, nimurondere muzoronka, nimwuguruze bazobugururira. Kuko uwusaba arahabwa, uwurondera araronka, nawe uwuguruje arugururirwa. Muri mwebwe hari umuvyeyi umwana yosaba umukate akamuha ibuye, yamusaba ifi akamuha inzoka, yamusaba irigi akamuha akamina? None ko mwebwe naho muri babi muzi guha abana banyu ivyiza, so wanyu wo mw'ijuru we yonganya nande mu guha mutima mweranda aba mumusaba. Dushemeze ijambo ry'Imana. Bavukanyi, ijambo ry'Imana ry'uyu munsi ritubwiye ivyerekeye igisabisho. Igisabisho tuzi kandi tubona ko cari gihambaye mu buzima bwa Yezu, kuko Yezu yarasenga. Yezu yarasenga cyane. Yezu yarasenga iminsi yose, haba ku mugoroba cyanye haba mu gitondo, mbere no guca butaraca. Turabona aho ratwereka ko Yezu yashobora gusenga ijoro ryose, ijoro ryose, na cyane cyane mu gihe himirije ibihe bikomeye. Imbere yuko atora abatumwa bamutwereka asenga ijoro ryose, kandi isaho gusa agakora ibikorwa kirigwa ngo ataronka n'akanya ko gufungura. Mugabo ivyo ngo ntivyabuza yuko ku mugoroba aca yigira mu misozi, cyanye ngo akazinduka mu gitondo kare butaraca, abandi bavyuka bakabura hari yagiye gusenga wenyene. Turabona n'igihe yarageze mu gihe gikomeye c'umubabaro co kwinjira mu magorwa, yajanye n'abigishwa 2 agenda gusenga ku musozi, wa musozi wa Oliveti. Ivyabayeyo turavyibuka. Aba babigishwa rero ivyo ntibaretse kubibona, kandi ntibaretse kwibaza ikibazo bavuga bati uyu muntu vy'ukuri ukuntu asenga sico kimwe natwe.
naho bamubwiye ngo mukama twigishe gusenga, si uko batari barize gusenga, bari barize gusenga nk'uko abandi bayahudi bose basenga, kuko abayahudi barasenga. Abayahudi b'ukuri barasenga n'imiburiburi gatatu ku munsi. Abayahudi bagendera isezerano ry'Imana bari bazi amazaburi, bamwe mbere no kuyamenya ku mutwe baba bayazi ku mutwe kuko barayaririmba. Nk'uko natwe dushobora kuririmba indirimbo ku mutwe zimwe zimwe, niko n'abayahudi batari bake wasanga bazi n'amazaburi ku mutwe, kuko bagiye gusenga haba mu isinagoga haba mu gisengero Yerusalemu barakoresha cyane amazaburi, eka mbere ni muhira. Bari bazi gusenga uko bigishijwe. Hari ibisabisho babwirizwa kuvuga, babigishije ku mutwe. Kumwe twese hari ibisabisho tubwirizwa kuba tuzi ku mutwe. Mugiye mu bitabo vya Musa hari aho bababwira bati niwagenda imbere y'umukama uzovuga uku, uzosenga uku. Aba bayahudi twabyumvise na Ibrahimu, turabona Musa, turabona abahanuzi, bari abantu mbere bageze no ku rugero rwo hejuru rwo gusenga, kuko bashobora kuganira n'Imana. Bari bazi igisabisho cyo gusaba, barasaba Imana. Bari bazi igisabisho cyo kwambariza, nk'ibi Ibrahimu yagize akaza kwambariza abanyasodoma n'abanyagomora, abasabira imbabazi, asaba ko Imana yotezura ntibahe igihano yateguye. Abantu 50 ati bohava basanga ari benshi, mbega niyasanga hariyo 10 gusa ga mukama, none utikiza igisagara cyose. Umukama ati nta na kimwe nkora ninasanga y'abantu 10. Musa ni kenshi yagiye kwambariza igihugu cy'Imana, cyari guhanwa, Imana ikabagirira ikigongwe. Uku kwambariza no kuja gusaba Imana utisabira wewe, mugabo uri kurasabira ibyiza abandi. Kandi ubwo butumwa n'ubu turabufise bwo kwambariza igihugu, bwo kwambariza abandi. Ibi bisabisho byose tuvuga bari babizi, ibyo bategetse kera, bari bazi kuninahaza Imana, kuko amazaburi harimo amazaburi yo kuninahaza Imana, harimo amazaburi yo gukenguruka, harimo amazaburi y'abari ku rugendo, harimo amazaburi y'umubabaro yo gucura intimba. Ni ukuvuga ibyo byose bari babifise. Umuntu aca yibaza rero ikibazo ati, aba bigishwa mu by'ukuri bagiye ku ishure yo gusenga yo mu bwuzure bwa mbere, mbega n'igiki babonye muri Yezu gituma bavuga bati mukama twigishe gusenga? Akabijya n'akahe? Dufatire kuri ibi bisomwa nyene, mvuga ibintu bitatu tubona yuko byaje kandi byazananye na Yezu Kristo, natwe atwigisha. Naho mvuga bitatu, kimwe ngira nico cisobanuye gusumba ibindi. Yezu bamubwiye bati twigishe gusenga, mwumvise ivyo yababwiye, cya gisabisho twese tuzi ku mutwe twamadusubiramwo, ca dawe wa twese. Mugabo mu kukivuga dushobora kugwa mu mutego wo kukivuga gusa ku munwa, tukabaragura amajambo, muga mu by'ukuri tutariko turasenga. Kuko hacaza ikibazo tuti mbega gusenga ni iki? Mbega gusenga no kuvuga iki? Mbega gusenga no kuvuga ibisabisho? Aha niho haza kuza kabijya. Iki nico cyatangaje ababigishwa, babona ko Yezu ariko arasenga bitameze nk'uko bo basenga, canke bitameze nk'uko babigishije.
muri iki gisabisho abigishije n'ibindi twumvise hariya mu gitabo c'amamuko, ingene Iburahimu yamenye gusenga Imana neza. Icambere c'akabijya nuko tumenya kwita Imana dawe. Dawe nuko muri Yezu Kristu tudasenga Imana iri kure iturabira hariya, ni Imana ifise ubucuti budasanzwe n'umwana wayo. Yezu yasenga nk'umwana w'Imana. Ako niko kabijya. Imbere yose yo kuja gusenga, umuntu yobanza kuzirikana, wewe uri kurasenga mbega urinde, uwo ugiye ugana, mbega uri kurabwira, uwo ugiye urondera ninde kuri wewe, Imana ninde kuri wewe. Uwo banza akishura ico kibazo yobaronsa urufunguruzo rwo gusenga neza, yobaronsa urufunguruzo rwo kuzosenga neza. Uko asenga kose, aninahaza, akenguruka, asaba, yambaza, ashengerera, aha hari urufunguruzo. Uwo uri kurasenga ninde kuri wewe. Mu ntango rero y'igisabisho hari ubucuti, hari imigenderanire, hari imigenderanire. Iyi migenderanire nayo ni imigenderanire y'urukundo rudasanzwe, urukundo rw'umuvyeyi n'umwana, urukundo rw'umwana n'umuvyeyi. Tuja gusenga Imana umuvyeyi, Imana idukunda, Imana idukunda nk'abana bayo. Ibi rero bica bihindura byose, kuko umuntu amaze kumva ko ari umwana w'Imana. Yohani Mweranda atubwira ati turi abana b'Imana kandi vy'ukuri, ngo turibo vy'ukuri. Uwo bafise ingorane ngaho yobanza kwambaza Imana, ico kibazo kikabanza kigatorega umuti, abanze yiyumve ko ari umwana w'Imana. Ivyo ataravyiyumvamwo, hashobora kuba hari inzitizi mu mutima wiwe, kubera ibikomere by'umutima yagize bishobora kuva iwabo ivyo yabayemwo, bituma kekereza, bituma bimugora kwakira urukundo rw'Imana. Uyu afise ingorane zikomeye, kandi iyo bizomugora gusenga. Wobanza ukiyumvamwo kuri umwana w'Imana, wobanza ukiyumvamwo kukundwa, wobanza ukiyumvamwo yuko Imana yagukunze gushika naho itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwemeye ntupfe ahubwo uronke ubuzima. Wobanza ukiyumvamwo ko washimwe, watowe mu bandi, ko watewe iteka kubw'ibatisimu, uri umwana wo mu nzu. Aha rero inyifato yawe ikihinduka, kuko wategereye uwo yagukunze uwo ari we kuri wewe, kuko wategereye uwo uri kurabwira uwo ari we, kutariko urabaragura amajambo umara ibwirizwa gusa, ahubwo mbere no muri wewe ukagira agatima ko gukumbura. Umwana arakumbura umuvyeyi, yamubona atashe yiruka kumusanganira. Umwana arakumbura umuvyeyi akaja kumurondera, nk'uko umuvyeyi nawe akumbura umwana. Kandi Imana yo yarabikoze, yarakunze abantu, irungika umwana wayo ku isi kuducungura. Imana yarabikoze ngo itatinye kurekura, gutanga, gushika ku rupfu. Umwana akumbura umuvyeyi, ni ukuvuga igihe tugiye kwa data hariho igishika cobwirijwe kuranga umwana imbere y'umuvyeyi wiwe. Hariho umutima wisanzuye, hariho umutima wizigiye, hariho umutima unyotewe. Arahiriwe umuntu afise iyo nyota yo kuza mbere yihuta aje guhura na data, aje guhura n'uwamukunze. Uyo muntu afise inema idasanzwe. Arahiriwe uwo muntu afise iyo nyota,
arahirwa uwo muntu yumva ko akumbuye, kuko igisabisho ciwe naho gica kiryohera. Igisabisho kiraryoshe, igisabisho kiraryoshe iyo wumva yuko uri kumwe ari uwagukunze. Iyo wumvise urambigwa atari iminota 5 iheze uri kurasenga, umenye ko ufise ingorane ukomeye gose mu gusenga. Biba vyerekana yuko utazi uri kurabwira uwo ari we, biba vyerekana yuko ata connection ihari. Nkoresha iryo jambo rigezweho kubera ubu buhinga bwa none. Biba vyerekana ko umengo uwo muntu ntimuri kumwe, ntimuri kumwe. Umuntu ashaka kugenda kuvuga ibisabisho muga mu vy'ukuri atari hari, uwo ariko arasenga batari kumwe, afise ikibazo gikomeye mu vyo gusenga. Iyo ubonye mu minota 5 warambiwe, ufise ikibazo, ubanza kugenda kigatorega umuti, niho wokwiyumva iyo uri kurasenga, maze ugategera ko igisabisho kinezera umutima. Ukaba utarumva akanyamuneza ko gusenga, genda wivuze, genda ubwire umusaseredoti uti jewe nukuri ndiko ndasenga nta kanyamuneza ngira, ndavuga gusa hanyuma mpejeje nkaba mpejeje, nkaca nibaza icyo nsigara ndakora ngaho. Genda ubwire umuntu uti je sinzi gusenga mfasha. Genda urondera uzirikana uti mbega ingorane zirihe, kuko uwamenye akabanga ko gusenga agira nk'uku kwa Yezu. Niwe usanga yazindutse kare, niwe usanga abandi babaza ngo mbega naka yagiye he, kumbe yagiye kwibonanira n'Imana kandi mu gacerere. Kumbe yagiye ahantu aza gusanga Yezu mu Ukaristiya, aha mu masengero, mu mashapere, mu bibanza bimwe bimwe, azi neza ko aza kumusanga. Basigara barabazanya bati mbega yagiye he. Hari uwo bagiye kubonana kandi mu gacerere, agashobora kumara y'isaha cyangwa amasaha 2. Kandi birahimbaye kubona ngaha mu gisagara cya Bujumbura, ngaha mu Burundi, hari abantu bafata n'ingendo bakagenda mu kibanza teranda kanaka, bajanywe no gusenga, bafise inyota yo guhura n'Imana. Barahiriwe kuko iyo nyota ni nziza. Imana nidukwega kwega, niko Yezu atubwira ngo nta wuzi wanje data atamukwega kweze. Musabe iyo nyota, aho nyene niho hari urufunguruzo rwo gusenga, aho niho hari akabija. Igisabisho ukigize kiguhindura, kiguhindura kuko kigushushanya n'uwagukunze nawe ugenda urondera. Kuko bene ico gisabisho ni igisabisho c'umuntu yugururiye umutima Imana, maze Imana ikaza mu mutima wiwe ikamukiza, Imana ikamuhindura. Yezu yasenga nk'umwana w'Imana, nico gituma asengana urukundo, nico gituma nk'umwana w'Imana icifuzo kiza imbere y'ibindi nukubona Imana ininahazwa, izina ryawe rininahazwe, nukubona ubwami bwiwe bukwira hose. Umuntu akunda Imana, ico cifuzo ceranda cuzura umutima wiwe wo kubona ko Imana ininahajwe. Erega uwo ukunda iyo amenyekanye, iyo yubashwe, umenga niteka no kuri wewe, niteka kuri twebwe aba Kristu, Kristo amenyekanye, niteka kuri twebwe aba Kristu, ubwami bwiwe bukwiye kwisi. Nico cifuzo kandi n'ubutumwa dufise. Nico gituma ariyo majambo ya mbere twumvise Yezu ababwira, izina ryawe nininahazwe, ubwami bwawe nibuze, ivyo ushaka nibikorwa kwisi nk'uko bikorwa mu ijuru. Umuntu akunda Imana ashira imbere ishaka ryayo. Mugabo umuntu afise ari utwo yironderera gusa, asenga avuga ngo mpa zana jewe nkure, impa ndonke iki, impa ndonke igiti, impa ndonke promotion, impa nzoronke bijya, impa ndonke amahera.
nta na rimwe mu bwenge hamucamwo nuko yonezerwa kubona ishaka ry'Imana ririko riraranguka. Yezu yarasenga nk'umwana w'Imana agamburuka, kuko igihe yagira yinjire mu nzira y'amagorwa avuga ati ntibibe nk'uko jewe nshaka, ntibibe nk'uko jewe nshaka, kuko aya magorwa arateye ubwoba. Uko wewe ubishaka, ibyo ushaka nibigirwe ku isi. Ukunezerwa no kubona abantu bayoboka Imana nico kirangwa umuntu akunda Imana, umwana w'Imana. Ico ni igisabisho ceranda cyo kuvuga. Ntitwe tuzavuga amajambo dusubiramwo gusa ata mutima urimwo, ntituba turiko turasenga, ntituba turiko turasenga, tuba turiko turavuga amajambo. Hariho itandukaniro hagati yo kuvuga ibisabisho no gusenga by'ukuri. Yego uvuza ibisabisho tuvuga ko ariko arasenga, mugabo Imana yoyo ibikeneye uwo mutima. Gusenga n'urukundo. Ubusenganya urukundo asengana ukwizigira, ukwizigira akabijya. Yezu arakatwigisha, asenga nk'uwizigiye Imana kuko aremera Imana. Igisabisho cy'ukuri kirimo ukwemera, kirimo ukwizigira, kirimo urukundo. Bikira Mariya ikana mu bugarire, murabona ko atiriwe aravuga menshi, yasenze nk'uwizigiye, yizigiye Yezu. Yasenze kumwe Yezu abivuga ati icyo usaba Imana n'ukwemera gushitse ngo uramfata yuko wamaze kukironka. Bikira Mariya agiye kubwira Yezu, acagenda kubwira abasuku ngo icyaza kubabwira cyose muragikora. Ntirirwa aravuga amajambo menshi, nuko yasenze afise ukwemera gushitse no kwizigira. Umuntu asenga nk'umwana w'Imana asenga yizigiye, yizigiye umuvyeyi wiwe, kuko yizigiye urukundo rw'Imana. Nico gituma Yezu avuze ati namwebwe naho muri babi, ngo umwana wanyu iyo basabye ikintu cyiza murakimuha. Ntawe umwana asaba ngo mpifi ngo aze kumuhibuye canke umukate ngo amuhibuye, canke ngo amuhe inzoka yo have mukomora. Ubu ntiyo bari umuvyeyi. Namwebwe naho muri babi, Imana yarabashizemo umutima wo guha ivyiza abana. Ati hari akantu rero data wo mwijuru yoreka guha mutima mweranda gute abamumusaba, yoreka guhezagira gute abariko baramwambaza. Gusenga no kwizigira kw'Imana idukunda, ikiduha n'iciza. Imana iduha ikitubereye, Imana iduha ikitubereye, Imana iduha iciza. Imana ntiduha ikitwica, Imana ntiduha ikintu kitatugirira akamaro, iduha ikintu kibereye. Twebwe hari igihe dusaba mbere bitabereye, atari byo byari bikwiye, muga Imana yoyo iduha ibibereye. Ikigira gatatu njemerezaho nuko umuntu ariko arasenga atokwihebura n'uguhozako. Petero mweranda yavuze ngo turibwirukire nde wundi ko ari we ufise amajambo y'ubuzima budahera, nta handi tuja kurondera. Uyu muntu yariko arasaba imikate adodora, ntavyo kuvuga ngo agende kurondera ku yindi butike, ngira nta niyo yari ihari mu micungararo, canke ngo arinde kuja kure. Nta handi aja kuronderera, naho nyene. Turibwirukire nde wundi. Mbega ninde wundi twoja kurondera kw'ivyiza atari Imana yacu? Ikibabaje nuko hari abatari bake usanga barihebuye, batagira ukwemera, baca baja kuronderera handi, baja kwirukira ibindi. Mu nyuma ivyo baza gutora
hari igihe basanga bagiye gusaba umukate bakabaha inzoka bagakomerekerayo kubera batizigiye Imana. Igisabisho cama kijana n'ukwizigira. Ukwizigira nako guca guserukira hehe? Mu guhozako. Turibwira ukirende wundi, nta handi tuja, ni wawe Mukama niho hari ivyiza. Nico gituma nguma ndodora hajya nyene. Mwibuke wa mukenyezi w'umupagani kazi mbere yaje gusaba Yezu, asabira umwana wiwe. Yezu acamubwira ngo ntibibereye yuko ngo umukate w'abana ngo uhabwe utubunda. Ujya mukenyezi ntiyaciye aheba, yaciye abandanya, arakomeza, ntabaharase Mukama. Yezu asubira kumwishura ukundi, nawe ati oya Mukama, erega n'utubunda turashobora gutora utuvunguka twakorotse tuva ku meza. Nkuko yo bavuze ati ego jewe ndi umupaganikazi, ego jewe sindi umuntu mwiza, mugabo n'akavunguka kavuye iwawe karankiza. Yezu ati sinari bwabona ukwemera, wa mugore ufise ukwemera kunini. Ivyo yasavye acarabironka, yasavye yisubiriza, ntiyaca yihebura, ahozako. Yagumye adodora, mbega nirukire nde handi? Nta wundi ashobora kunkiza ni wewe, pfuma umutuvunguka. Yavuyeho agabanye. Uguhozako ni ikintu gihambaye, kubera yuko uku guhozako gutuma ukwemera kwacu gukura, ukwemera kwacu, ukwizigira kwacu gukura, kuko Imana igenda iratwishura mu bundi buryo, itwigisha nka kujya Yezu nk'umuvyeyi. Hari abo yagiye arazana buke buke, narimvuze uwo mukenyezi w'umupaganikazi. Nimwibuke wa munyasamariyakazi nawe Yezu yamuzanye buke buke gushika wenyene atebategere ko yari watanga amazi, uyanyoye atazosubira kunyotegwa. Dusenge n'urukundo, dusenge twizigira, tumenye guhozako tutihebura, kuko guhozako nico kiba ari ikimenyetso kidasanzwe. Nico kiba kiri ikimenyetso kidasanzwe yuko atahandi tuzoja, atahandi tuzeye ubukiriro atari ku Mana. Iyo Imana rero ibonye ico mu mutima wacu, ntizoreka kutwishura. Ntidutinye rero kwambaza. Yezu avuze ngo nimudodore, Yezu avuze ngo nimusabe, Yezu avuze ngo nimurondere, muzoronka. Imana ntibesha, Imana ni rukundo. Imana icyo ishaka nuko twokira amapfa, Imana icyo ishaka nuko tuba bazima, kandi n'inahazwa ryayo nuko tuba abantu bazima, nkuko Irene yo mweranda yabivuze. Tuyizigire, tuyikunde. Ni Imana yumva, ni Imana ishaka kuyaga natwe. Mwumvise ingene yayaze na Ibrahimu, Imana ikemera kuyaga. Ingingo yashinze ikemera ko umuntu aza bakayiganirako. Twige kuza turayaga n'Imana. Igisabisho nukuyaga n'Imana. Mwige kuyaga n'Imana, bizobakiza, bizobakuza, bizobakomeza. Amen.